Indwara ya tension oculaire ni indwara ifatira mu jisho kandi ushobora gutuma umuntu agira izindi ngaruka mbi nk'uko bivugwa na muganga Philbert Lemezo yanonosoye kuvura indwara zo mu maso. Iyo ndwara ni indwara itumwa nuko hariho liquide iri mu jisho, ijisho irakora iyo liquide igatembera mu jisho igaheza igasohoka. Igihe rero iyo liquide iriko iratembera hanyuma ntisohoke neza, iyo liquide iba nyinshi mu jisho. Ibaye nyinshi mu jisho rero kubera ijisho riba ryugaye rica rigira tension. Iyo liquide yabaye nyinshi mu jisho icigira tension. Tension rero y'ijisho nico kituma iyo liquide iba ari nyinshi cyane. Ikibituma rero biva n'ibintu bitandukanye bitera kuba ari nyinshi. Ahantu ica iyo liquide ahantu ica ahantu umuntu agereranije kubereka mu jisho ariho igipande cyo mu jisho c'inyuma. Ico gipande nico iyo liquide ikorerwamo. Ikozwe icica ikinjira ikacica hagati y'iki kiyo n'iki gipande c'ijisho. Ikaca isohoka igaca mu kandi gatoboro ikaciza aho imbere. Aho inyuma bahita muri chambre postérieure, aha naho bahita muri chambre antérieure. Mugabo rero mu gusohoka icica aho iki kiyo gihurira n'iki niho bita mu mfuruka, aho iyo liquide isohoka niva mu jisho. Harimo utuntu tw'udutoboro ngaha tuca dutuma tuca dutuma iyo liquide isohoka. Iyo rero habaye ingorane y'ingene isohoka, urumva iyikorwa yoyo ikorwa ari uko nyene yama ikorwa uko ingana, mugabo igeze gusohoka utu dutoboro turashobora kuziba. Hashobora kuba nk'umuntu yagize isanganya hagahomberana, iyi mfuruka ikaca iba ituguruye uruhande nka rumwe, aho iyo liquide ntiheza ngo isohoke neza ngo ive mu jisho. Itavuye rero mu jisho neza no kuvuga ko ijisho rica rimera nk'irivyimbye nka kurya wowe uriko urapompa umupira, niyo bita tension. Rero bituma haziba umva biratandukanye, nivyo byuko ishobora kuba habaye igisita, harashobora kuzamwo byabavuga by'ama infection hagatuma utuvunguka tukazana n'umutuntu tuja kuzibira aho hantu. Ikintu cyose coza kituma aho hantu hariho n'abavukana ico bita malformation, no kuvuga ahantu hataba ubumuga ngaha hatuma ahantu hadakora neza. Ibi byose birashobora gutuma iyo tension iba nini. Iyo tension y'ijisho mu bisanzwe ifite ibimenyetso kenshi igihe aha iyi mfuruka isa niyugaye ituguriye kugira ireke iyo liquide ngo irengana, kuko niho ica itera ububabare bw'umuntu. Mugabo kenshi umuntu ayifise kenshi ntayimenya atipimishije. Ibimenyetso ntibikunda kuzi atari tension nini cyane gose. Ariko rero iyo tension ikintu bayitinyira ko cyane nuko iyo tension ingaruka mbi yayo ari uko ishobora gutera indwara bita glaucome. Iyo ndwara ni indwara itegwa cyane gose niyo tension y'ijisho ibaye nini, ikija konona umutsi w'inyuma w'ijisho, ariwo twovuga ko ariwo usoza imbonero, niwo utuma tubona, kuko umutsi w'inyuma utakomeye ibyo tubona ntibishobora gushikira ubwonko bwacu, ngo ubwonko bwacu bushobore kubona ico twabonye, bushobore kutubwira ico twabonye. Rero iyo ndwara ya glaucome iyo imaze gushika kubera umuntu yagize iyo tension, ni kuvuga yuko nta kimenyetso c'ukuri kuri iyo ndwara ya glaucome itegwa niyo tension iyo hatabaye ivyo byuko tension ibaye nini canke umuntu atagize aho hantu iyo mfuruka itameze neza ngo bice bituma umuntu acagira ubwo bubabare. Ikimenyetso kinini cyane ntawo nukutumva ameze neza mu maso, ni ibintu bija biraza mugabo bitagira ko bisigura neza ko ari tension y'ijisho. Si ibimenyetso by'ukuri byerekana neza tension y'ijisho, n'umuntu aguma yumva atameze neza agenda kwa muganga iyo batabibonye n'ingoga
kandi ikimenyetso cavyo conyene nuko baraba ko hari ico iyo tension yononye, kuko kenshi abantu baje kwipimisha hari igihe bataca bapima tension, muga iyo babonye nk'uwo mutsi kutameze neza kenshi baca bihutira gupima tension, kuko ikintu gituma cane conona uwo mutsi niyo tension y'ijisho. Iyo ndwara iyo utayivuje kare ukaba ushobora guhuma. Peniel Kazemwami kw'ivuriro Lighthouse ku bwa BTV Burundi.